Mu bijanye naho n'uburenganzira bwo gushikiriza amakuru, icuka naco nyene si ciza kuko nko kugenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2024 Gerard Nibigira akorera radio na televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega yarahagaritswe yongera arakubagurwa n'uburongo bw'ipolisi muri iyo ntara mu gufata amasanamu y'abanyagihugu bariko barakubagwa n'igipolisi. Yahavuye ari kugwa inyuma y'amasaha make, ariko vyamushikiye birerekana neza ko abamenyesha makuru bageramiwe mu kazi kabo, na cane cane iyo bashatse gukora ku mabi akorwa n'inzego za leta. Dufate akandi karerero na ka Pascal Ntakirutimana kuri ikinyamakuru Iwacu, akaba anarongoye igisata gitegura inkuru zijanye n'ibibazo vya politike, nawe yahatswe kunyuruzwa n'igipolisi kw'igenekerezo ya 4 ruheshi umwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Murabona rero ko bisa n'uruhigi rwatanguye ku binyamakuru bikigerageza gukora mu bwigenge mu gihugu hagati. Igicegeranyo c'amezi 6 ya mbere y'umwaka kiragaruka kandi ku bikorwa bibangamira imigambi y'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gihugu, aho kugenekerezo rya 26 Ntwarante umwaka wa 2024 mu gisabisho c'abagize inzego za leta n'amashirahamwe atandukanye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Ricome na Faustin Ndikumana arongoye ku rwego rw'igihugu ishirahamwe Parseme, abagiriza ko ivyo bakora vyose babikora bashaka kwankisha abanyagihugu umukuru w'igihugu ahari no munsi. Rero muri CBDH tubona ko iyo mvugo atashingiro ifise na ntoyi, ahubwo ashaka gucafuza abo bose bagwanya ibiturire n'amabi ajanye n'ubutunzi akorwa n'ubutegetsi. Ivyo bikerekana ingene leta idashaka kumva ijwi rindi rivuga bitandukanye n'ivyo ibwira abarundi. Mu guhereza leta y'u Burundi igomba kumenya ikintu kimwe, kuburabuza bose bayihanura bavuga bidashaka kumva, kimwe no kuburabuza amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'ibikorwa vyayo ko bizobandanya bitwara Burundi mu nzira y'umutekano muke, ikarushirizaho kandi no kwiyugarana ku migambi itangwa n'amakungu. Kuri ivyo rero ishirahamwe CBDH rikaba rishimitse leta guhagarika ayo mabi y'ihonyango ry'agateka na muntu, reka ubutungane bugakora mu bwigenge no kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwateye ko umukono mu bijanye n'agateka na muntu.